abantu benshi binjira mu buzi bwa leta kritere ni zibiri. N'umugambi utwara, kritere ya kabiri no kubuzinanye n'umuntu kanaka. Ivyo rero nimwe bita favoritisme, ro clientelisme, ro nepotisme. Ivyo bintu ntibishobora gutuma igihugu cubakwa. N'ubu ndabakaroro bijya bintu by'iyi vision y'ingero ubundi uzabwifashe mu 2040 kwiyumvira ko izoishikako ivyo bintu bitabanje guhinduka kandi ngo bihere kubatwara ndababwije ukuri bizotugora ko twashika. Nishani Burundi, reka nshimire wewe wamaze gukora subscribe nawe ugiye kuyikora kano kanya. Gabriel Rufyikiri arongoye ishirahamwe Orcom aramenyesha yuko ikibazo c'umwimbu muke uboneka mu gihugu c'u Burundi ubukene biva kwitangwa ry'akazi. Akazi gahabwa abantu batagashoboye kubera kritere zisungwa mu gutangwa akazi k'i Burundi hisungwa imigambwe hakisungwa ibi na biriya atari kritere z'uko uzoshobora gukora akazi canke ngo utange umusaruro ukwiye. Mu bisanzwe abantu baronka akazi bagomba kuba ari abantu bahawe akazi bakoresheje ibibazo kugira ngo bashobore kuzana ico dokwita rendement canke resultat. Ivyo rero kugeza n'uno munsi mu by'ukuri tubona nka kino gihugu cacu bitarafata inzira. Abantu benshi binjira mu buzi bwa leta kritere ni zibiri. N'umugambi utwara, kritere ya kabiri no kubuzinanye n'umuntu kanaka. Ivyo rero nimwe bita favoritisme, ro clientelisme, ro nepotisme. Ivyo bintu ntibishobora gutuma igihugu cubakwa. Afatiye kuri ibihugu biba biri imbere yacu mu iterambere, Amerika, Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi, arabona uko Burundi bwo bigenza kugira ngo nabwo burabe ko bwofata iya mbere mu iterambere. Ikintu bitwa la gouvernance, la bonne gouvernance de la chose publique. Ivyo usanga Abashinwa, Abarusiya, Korea yo mu buraruko, Amerika, ibihugu byose bifite gutera imbere bishira imbere les critères de bonne gouvernance. Ivyo rero bidabishize imbere ntibikunda. Transparence, gouvernance, hanyuma redevabilité, ivyo yabiza imbere. Mugabo twebwe nababwiye kintuze dukoresha nuko bukomeye mu mugambwe, nuko bawiruka, nuko ba ufise umuntu ari imbere ashobora nizo critères. Ivyo rero ni ibintu bituma niyo migambi yose uko turakora bidakunda. N'ubu ndabakaroro bijya bintu by'iyi vision y'ingero ubundi uzabwifashe mu 2040 kwiyumvira ko izoishikako ivyo bintu bitabanje guhinduka kandi ngo bihere kubatwara ndababwije ukuri bizotugora ko twashika. Mugabo ndizeye neza kubera hariho iyi prise de conscience kuri bamwe ndibaza neza ko bazobona yuko udashobora kubandanya ibintu bimeze gutyo.